FC Barcelona itanguje umugambi wo kwiyubaka. Imiliyoni 115 z'amanyaburaya nizo itikanya gukoresha mu gusinyisha abakinyi babiri bazoza gukomeza ubusatirizi bwo ku mpande bugizwe na Lamine Yamal na Rafinha. Abo bakinyi bagiye kugwa kanoti ni bande? Ubwo kubagura bizokoroha? Hari urutonde rw'abakinyi bashobora kugurishwa mu ntumbero yo kubaka umugwi mushasha. Abo bakinyi bagiye kugurishwa ni bande? Akarusho ko kubagurisha ko nakahe? Ndabaramukije, nitwa Wilfried Rambona bantazira wifi, kinyamakuru ni Wi-Fi Sport cyangwa Wi-Fi Sport cyangwa WFI Sport. Vuga ko ubishaka gikoya kuri Facebook na YouTube, kaze mu idonido gino nkuru. Inyuma yaho FC Barcelona isezerewe mu mahiganwa ya UEFA Champions League na Atletico Madrid, benshi bibaza ko uwo mugwi w'i Catalonia ugiye gufata akaruhuko ukabanza gukira ibikomere. Ariko i Barcelona ho ibintu byafashe iyindi sura. Nta mwanya wo kurira bari bafise. Ivyo guharanira amateka yo ku mugabane wa Buraya bahise bavyihoza, maze baja mu bindi bibara canke mu bindi bifise akamaro. Ivyo navyo vyari ivyo kwinjira mu isoko ryo kugura no kugurisha abakinyi. Abayobozi ba FC Barcelona bari bamaze kubona ikibazo gikomeye. Buri gihe Lamine Yamal canke Rafinha babuze mu rukino canke mbere umwe muri bo akabura, umugwi waronka ibitsindo canke intsinzi bigoranye cyane. Eka mbere umugwi baba bariko barahura na Barca waca woroherwa no gusoma ndetse no guhagarika ubusatirizi bwo mu mugwi w'i Catalonia. Atletico Madrid yarabigaragaje neza, haba muri UEFA Champions League canke mu gikombe cy'umwami cyo muri Espagne Copa del Rey. Barca ifise abakinyi b'abanyengabirano zikomeye nivyo, ariko ico gihe ntiyaba igifise abakinyi benshi bashobora guhindura urukino igihe ibintu biba bigoranye. Kubw'ivyo FC Barcelona yatanguje umugambi ukomeye cyane. Barca yifuza gukoresha imiliyoni 115 z'amanyaburaya mu kuzana amaraso mashasha, ariko kubera amategeko akaze ya fair play financier ya La Liga, ayo mafaranga ateza kubanza kuboneka. Iryo tegeko ni itegeko rya rimwe kuri rimwe canke règle 1/1 ritegeka imigwi yo muri La Liga gusohora akanoti kangana nako yinjije. Kugeza ubu naho Barca imaze kwinjiza imiliyoni 93 z'amanyaburaya, uca wumva ko habura imiliyoni 22 z'amanyaburaya kugira bakwiza izo miliyoni 115 ku kanoti bashaka gukuramo abasatirizi babiri boza gufasha Lamine Yamal na Rafinha gukomeza ubusatirizi bwo ku mpande. Barca nishobora kongera gukora amakosa nk'ayakoze muri kahise kuri Ousmane Dembele, Philippe Coutinho canke Antoine Griezmann, aho bakoresha amafaranga nk'uko umuntu afata kugurira iyo bintu rikisesa amazi, navuga ico gihe amafaranga yari isesa, aho bahombye miliyoni zirenga 300 kuri abo bakinyi batatu gusa. Izina rya mbere ryaciye riza kumeza mu bakinyi bashaka kugura ni irya Michael Olise. Umwongereza w'imyaka 24 akinira Bayern Munich, ni umukinyi afise umuvuduko udasanzwe, ubuhinga n'ubushobozi bwo gukina asatira ku mpande zompi, iburyo canke ibubamfu. Barca yabonye muri we umukinyi yoshobora kuzana ico umugwi warubuze, akazana impinduka, agafasha umugwi kwamiza ko mu guhungabanya ubwugarizi bw'imigwi bakura. Aha ibashitse tuvuga ko nk'iyo Rafinha canke uno mukinyi Lamine Yamal hari cyangwa batari muri forme, Michael Olise ashobora kuza agahindura urukino, mu gihe mino minsi twadabiga amaze n'isi bigaragara yuko iyo umwe muri aba dahari zaba bigoye. Muri Barca bavuga ko bogura Michael Olise miliyoni 60 z'amanyaburaya, ariko abahinga mu mupira w'amaguru benshi baca bibaza bati, mbega Bayern Munich yokwemera gute kurekura cyangwa gutanga Michael Olise kuri ayo mafaranga? Ni dossier isa n'itoroshe na gato. Ariko Barca ntishaka Michael Olise wenyene, iko irarondera na Xavi Simons ku mafaranga ashika imiliyoni 55 z'amanyaburaya. Cyumva ko uterangiza imiliyoni 60 barashaka ko Michael Olise, nizi miliyoni 55 bashaka ko Xavi Simons ko bashobora gucabagwa muri za miliyoni 115. Umunya-Hollande rero w'imyaka 23 nawe amaze imyaka itari mike yerekana ko afise ingabirano idasanzwe ku mugabane wa Buraya. Haba kiri muri FC Barcelona yarerewemwo, haba kiri muri Paris Saint-Germain n'ahandi yagiye araca, Xavi Simons yarerekanye ko ashobora gukina mu kibuga hagati, agakina nk'umukinyi
afasha usatirizi agakina no ku ruhande nk'uko biri no mu gihe Tottenham asanzwe akinira muri kano kanya. Kubwa FC Barcelona uyu muhungu ni inyishu yo gusahiriza no gukomeza uruhande rwa Lamine Yamal. Mu by'ukuri umugambi wa FC Barcelona warusobanutse ni ukubaka umugwi udashobora gusomwa canke ngo uhagarikwe, umugwi aho imigwi bahuye idashobora kuvuga iti nitwahagarika Lamine Yamal tuja kwa duhagaritse Barcelona yose. Michael Olise na Xavi Simons boba ibikoresho bishasha byo gutuma umugwi ugira imikenyero myinshi n'uburyo bwinshi bwo gusatira. Ariko ikibazo cyacari kimwe gusa, ayo mafaranga yo kubagura ni kuvuga miliyoni 115 z'amanyaburaya aja kuva hehe? Kubw'ivyo abakinyi benshi bashobora kugurishwa. Izina rya Frenkie de Jong ryaje imbere. Barca cigira icyumviro gira giti nitwagurisha de Jong dushobora kuronka amafaranga yo kuzana Michael Olise. Barca ibona ko umunya Orlando w'imyaka 29 ashobora kugurishwa ku miliyoni 65 z'amanyaburaya. Hambavu yuko ako kanoti kofasha Barca kuzana abo bakinyi bashasha, kugurisha de Jong byo nafasha uwo mugwi kugabanya umushahara munini cyane waruremereye no mugwi, bigatuma uja mu bukene bw'amafaranga, bigatuma udashobora no kubahizana ryateko rya rimwe kuri rimwe, ugasanga basohoye akanoti kenshi mu bintu bitari bikenewe, ndavuga imishahara nubwo rimwe n'imikenewe, iyo iri ku rugero rwiza ishobora kuhungabanya ubutunzi bw'umugwi. Ibyo kugurisha abakinyi rero kubwizo diri birashobora kutagarukiraho. Andreas Christensen na Clément Lenglet batije muri Atletico Madrid nabo nyene bari ku rutonde rw'abategerezwa gusohoka. Christensen ashobora kuzana miliyoni 20 na Lenglet akazana miliyoni 8 z'amanyaburaya. Muri rusange Barca yogabanya imushahara ungana ni miliyoni 28 kubw'abo bakinyi babiri gusa, aho ni ku mwaka. Ivyo byose rero kandi byoca bifasha umugwi gushobora kugura Michael Olise na Xavi Simons ataguhungabanya ubutunzi bw'umugwi bibayemo. Hagati aho hari n'indi dossier yaciye isa niba irahagaritswe buhoro buhoro. Iyo ni dossier ya Marcus Rashford. Uwo mwongereza yaje muri FC Barcelona mu buryo bw'intizanyo avuye muri Manchester United kuva muri Mukakaru mwaka wa 2025, novuga mu kwezi kw'indwi umwaka uheze. Hari amahirwe yo kumugura Burundi iyo ibintu bigenda neza. Ariko kubera icyumviro cyo kuzana Michael Olise na Xavi Simons, Barca yabonye ko kugumana Rashford vyoba ari ukurunda abakinyi benshi kandi bakina mu buryo bumwe gusa. Vyose bituma benshi batangura kuvuga ko Marcus Rashford ashobora guca asubira i Manchester, urugendo rw'i Catalogne rukarangirira ku kiringo gito gusa, no kuvuga amezi make cyane angana n'ikingo cy'umwaka gusa. Iri soko ry'igura n'igurisha ryo mu ci rya 2026 risigura ikintu kinini cyane ku mugwi wa FC Barcelona. Byerekana umugwi ushaka gusubira gukomera ariko udashaka gusubira gukora ubusazi bwo gukoresha amafaranga atari ku rugero. Ni Barca nshasha. Intumbero yayo ni yuko inoti canke iyero yose risohoka ritegezwa kubanza kuronderwa aho riva. Ikibazo gisigaye rero ni kimwe gusa. Mbega hamwe Michael Olise na Xavi Simons boza bazohita bamenyana na Lamine Yamal, bazohindura FC Barcelona canke bizogenda gute? Mbega iyi Barca nshasha ishobora guhangana mu mahiganwa yose atatu gushika ku mpera z'umwaka, gushika gwanira ibikombe canke naho nyene Atletico Madrid canke uwundi mugwi izosubira kubereka ko hakiri urugendo rurerure, urugendo rwo muri UEFA Champions League guhagaze kare kuri FC Barcelona uyu mwaka. Ariko intambara yo kubaka Barca yejo iyo yatanguye ubunyene. Reka tubiha amaso turabe irici byo rigiye kutubikira ku bijanye n'igura n'igurisha ry'umugwi wa FC Barcelona. Mwebwe iyo migambi ya FC Barcelona muyivuga kwiki? Hari icumve mu matera mubona yuko hari aho bohinyanyura? Rashford niwe yakwiye kuhaguma, Olise ubona bicoka kuzomuzana Xavi Simons we birashoboka ko bamugarukana mu FC Barcelona. Ijambo ni gwari muri commentaire byumve byanyu birahambaye. Makumwe nanje Willy Fried Irambona kinyamakuru ni Wi-Fi Sport cyangwa Wi-Fi Sport kuri Facebook na YouTube. Ushobora kuzana ibintu byanyu mukora, ibyo mudandaza, ibyo muhingura, tukayimamamariza bikaronka abakiriya benshi. Ubundi rero mu mirimo yanyu. Bye bye, la vista, ciao.